Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kure mukunda cyane inkuru dende ya Isange TV mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki mu nkino mu ndero nk'iperereza gateka kazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abareka aravugwa ijya nino ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye rene iteka n'umunezero ntangire bisura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ndabahaye kazi rero mu makuru yacu amakuru y'aka kanya amakuru yihuta amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira Akuru uyu wa 15 mukakaro umwaka wa 2025 inama yihuta cyane yishira hamwe y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC yateraniye muri Kenya irongowe na perezida wa Kenya William Ruto nyuma yuko kandi bamaze kubona ko ngo leta y'u Burundi ngo yamaze gushira ukuboko mu ntambara idahera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Muri Congo hamaze igihe kinini humvikana intambara ihuza umugwi wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta ya Congo FARDC ndetse nawe afatikanyije guhangana n'uyu mutwe arimo ingabo z'u Burundi FDNB nkazamo umugwi witwaje ibigwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR nkuko bigaragazwa na raporo y'impuguke zishira hamwe mpuzamakungu ONU zigaragaza ko kuri ubu ngubu igisirikare ca leta ya Congo FARDC gishigikiwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu gugwana n'umugwi wa M23. Nimuje kandi ishiramwe y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ryafashe ingingo yo gukura ryari ryafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo zikaba zari ingabo zari zagiye zoherejwe n'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ndetse zikaba zari ingabo za EAC zari zajanwe mu guharanira amahoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bidatevye rero ibibanza zari zahawe zaragiye ziratunganya ubutumwa zari zoherejwemo nyuma yaho haje gufatwa ingingo yuko zivanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bidaciye kabiri leta y'u Burundi irongowe na perezida Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo yo kohereza abasirikare mu kinyegero muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse bano basirikare banidoga bavuga ko bajanwa ku ngufu na leta y'u Burundi bivuga ko ngo hoba hari igiturire cyangwa se amafaranga leta ya Congo irongowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yoba yaremereye perezida Evariste Ndayishimiye ngo mu kugirana imikoranire na cyane cyane ngo afashe ico gihugu mu guhangana n'umugwi wa M23. Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye atanga itegeko rikomeye cyane mu gihe umusirikare w'umurundi FDNB uwo ari we wese yohonyanga iryo tegeko cyangwa se atakubahiriza iryo tegeko yagombaga kubihanirwa hisunzwe ubutungane. Murabize neza ko hari abasirikare batari bakeyi mu ngabo z'u Burundi baciriwe umunyororo wo gupfungwa mu buzima bwa minsi yose abandi ndetse banakatirwa na sentare igifungo cabaye imyaka 20 bagirizwa ko base kujya gufasha igisirikare ca leta ya Congo FARDC. Ibi byose rero amakungu yamaze kubirabira hamwe acabona ko Evariste Ndayishimiye nawe ari mu bariko barahungabanya umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Inama rero iriko irabera ngaha muri Kenya irongowe na perezida William Ruto ikaba ari inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ikaba igira irabira hamwe ibijanye n'umutekano mukeyi urangwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uburyo ingabo za FDNB cyangwa se ingabo z'u Burundi FDNB zovanwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Kuri ubu ngubu rero perezida wa leta ya Kenya cyangwa se perezida wa Kenya William Ruto afashe ingingo bategetse perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuvana byihuse izo ngabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bakaba bamuhaye amasaha adashika 27 gusa 28 mu ntantunga
ngabo yamaze kuvana izo ngabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafatiwe ingingo ndetse n'ibihano bikomakomeye n'inama ya EAC, aho rero Perezida William Ruto afashe ingingo iteye ubwoba nk'uko abari muri iyo nama ndetse n'ingingo zafatiwemo zibitomora. Naho tunyarukiye mu ntara ya Butanyerera cyangwa se ikaba ari intara nshasha ya Butanyerera, nuko yoba igiye guhabwa uwirongoye mu iperereza mushasha ariwe Salvatore Horihoze. Mwibanga ntangere haherutse kugenwa abatwara iperereza mu ntara nshasha uko ari 5. Turamaze kubona uwabuhumuza umusirikare Lieutenant Colonel Dionese Nzavyimana n'uwa Bujumbura umusirikare Colonel Denis Manirakiza. Muri iyi nkuru kandi turababwira ugiye kurongora iperereza mu ntara ya Butanyerera. Salvatore Horihoze si mushasha mu buraruko bw'u Burundi. Ku mugwa mukuru wa Ngozi aho agiye gukorera Salvatore Horihoze hariho ikibazo akwiye gushika yishura. Yashize hehe Pascal Coyitungiye kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022, umwaka mushasha wari utanguye, aho Pascal Coyitungiye yari yaraye atahutse avuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Yari yipfuza kandi guhimbaza umwaka mushasha ari kumwe n'umuryango, ariko Pascal yaramaze imyaka mike aba mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Yari yahunze imbonerakure zamutegetse kuva muri IPD zigamibanga akinjira mu mukambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Umunsi w'umunezero wahindutse uw'ivyago. Pascal Coyitungiye yafashwe n'uwari umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Ngozi Musafiri niyo nkuru aja kumusambishiriza kuri stade y'Ingozi. Hanyuma haza imodokari ya Aventure Toyota Tiyaji yera yakoreshejwe n'iperereza igenda ijanye Pascal Coyitungiye co kimwe n'imbonerakure zariko ziramusambisha. Yabanje kujanwa ku cicaro c'iperereza Ingozi aho yakubiswe araborezwa igufa bidasanzwe. Kuvugo nta gakuru ka Pascal Coyitungiye turasubira gukumva. Umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi yari Salvatore Horihoze. Ingozi nyene hariho ikindi kibazo Salvatore Horihoze atigeze yishura. Mu gihe yatwara iperereza hari umunyeshuri yiga muri kaminuza ya Ngozi Chanel Nkunzimana yanyurujwe ku mugoroba wo kwa 29 mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019, aho ndetse ibimenyetso byose byerekana ko yanyurujwe n'iperereza. Salvatore Horihoze ntaco yigeze abivuga ko. Turetse mu ntara ya Ngozi, Salvatore Horihoze yaratwaye iperereza mu ntara nyinshi nka Bujumbura Hare, Bujumbura Mairie ndetse na Muramvya n'ahandi hatandukanye. Aho yaciye hose Salvatore Horihoze azwi kunyuruza abantu bamwe bakaburwa irengero, mu gupfungira abantu busa, mu busuma bucanke kwaka amafaranga imiryango y'abanyurujwe. Akaroro gato twatanga ni ibyashikiye umuryango wa Pascal Ndi mu Rukundo, indongozi ya MSD yanyurujwe kuri Gare du Nord Bujumbura iri kumwe na Charles Mutoni wabo batazira Major kwigenekerezo rya 22 kwezi kwa 12 mwaka 2015. Imiryango yagumye ibeshwa ko ababo bakiriho ariko batangwe kwakwa amafaranga menshi. Umuryango wa Pascal Ndi mu Rukundo we n'umugwizatunga w'umutanzania bakorana baratanze amafaranga arenga miliyoni 10 z'amarundi. Amafaranga yatojwe na Salvatore Horihoze. Pascal Ndi mu Rukundo ntiyigeze asubira kugaruka kuri runo rubuga. Kandi twarabasangije amakuru y'umugwizatunga ava mu gihugu ca Cameroon Albert Tani Mbibda yibwe n'abakozi b'iperereza ndetse n'imbonerakure
aca yibwa imodokari ziwe zose, amafaranga n'ibindi, kugeza aho bamupfungisha mu nzira yo kumwirukana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bamutware ubutunzi bwiwe. Mu bakoze ivyo bintu harimo ndetse na Salvatore Horihoze. Albert Mbida yari yarashinze ubunywero n'uburiro bwari bukomeye cyane bita Bambura Bar Resto, yakoresha abakozi bashika 45. Yari kandi umukuru w'ishirahamwe ry'Abanyakameroni mu Burundi. Uwo yarahunze Uburundi kubera ikibi yakorewe n'iperereza kuva mu mwaka wa 2019. Salvatore Horihoze yahoze agwana muri CNDD-FDD, ava mu muryango wagize uruhara rukomeye mu rugamba rwa CNDD-FDD. Bamwe bavuga ko na nyina wiwe yarwaniye ku rugamba. Salvatore Horihoze afatwa nkaho ari mu begereye cyane General Arengiyome Bunyoni. Igihe Bunyoni afatwa, Salvatore Horihoze nawe habuze gato ngo afatwe. Yagize Imana ava mu muryango wa bamwe mu ba CNDD-FDD bakomeye mu butegetsi nka Zenoni Ndaruvukanye ari muri Conseil d'Osage. Byagenze gute ngo umuntu yikezwe ko ashobora kuba yari kumwe na Arengiyome Bunyoni mu mugambi wo kugandagura no gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye agirirwe icizere cyo kurongora iperereza mu ntara zitandukanye z'u Burundi nka Kirundo, Ngozi, ndetse na Kayanza? Yoba yagurishije bagenzi biwe cankwe ari mu gipimo atazi? Kubera iki bamuhaye gucunga abapfungiwe? Colonel Desire Uwamahoro kumbure kazoza kazoduha inyishu kuri ivyo bibazo vyabo. Yoba kandi azobandanya amabi yakoreye mu zindi yakoreragamwo, navyo kazoza kazovyishura ico kibazo. Ico bikoze impinduka Perezida Evariste Ndayishimiye maze iminsi avuga ntibonwa ko mwigenwa rya Salvatore Horihoze nk'uko amakuru abitomora. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twego turabashikiriza. Ayaka kanya tubaye tuyasozere ngaha, tuze gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko kuri iyi mugisha kuri mukunda cyane ngo Rutende ya Isange TV.